Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Turakomeje ikigwa twatangiye gifite teme ibanga ryo kuramba mu buzima. Ndazi kata muntu numwe atifuza kuramba, abantu bose batuye kuri nosi barifuza kuramba kandi barifuza kubona ibyiza mu myaka yo kubaho kwabo cyangwa mu myaka yo kuramba kwabo. Nta muntu numwe yifuza gupfa. Abantu bose barifuza kubaho kandi abantu bose barifuza kuramba, ariko rero ntabwo bazi ibanga bokoresha kugira ngo barambe babeho igihe kirekire kandi bongere babone ibyiza. Rero nakuzaniye ishurirwa, nakuzaniye ibanga wokoresha maze ukaramba mu buzima, ukazobaho igihe kirekire kandi ukazabona ibyiza mu buzima bwawe. Nagira ngo dusome Zaburi ya 34 tura mu gitabo cya Zaburi ya 34 dore ku murongo waho wa 12. Zaburi ya 34 dore ku murongo waho wa 12 aravuga ngo ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ibyiza. Uzubuze ururimi rwawe woye kuvuga ikibi n'iminwa yawe yoye kuvuga ibyo guhendana. Tandukana n'ibibi ukora ibyiza, rondera amahoro uyashikire kugira ngo yakurikire. Imana ihabwe icyubahiro. Batubwiye ngo ninde muntu yifuza kuramba, yifuza kubona ibyiza mu buzima bwiwe. Ikintu cya mbere twavuze ngo ibanga rya mbere ni ukubuza ururimi rwawe rukareka kuvuga ikibi. Ibanga rya kabiri ni ukubuza akanwa kawe kakareka guhendana, kakareka kubesha nk'uko Bibiliya yabitubwiye. Ibanga rya gatatu ni ugutandukana n'ibibi. Ari ibintu Imana itazaguha bitewe n'ingeso zawe. Ingeso zawe mbi, ibikorwa byawe bibi bizatuma Imana itagukoresha, bizatuma hari ibikorwa Imana idashobora kugukoresha. Usomye mu gitabo mu cyete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo hariya mu bice byaho bibiri ugasoma ku murongo waho wa 19 havuga amajambo avuga ngo uhoraho arazi abiwe, ngo kandi umuntu wese avuga izina ry'uhoraho ngo natandukane n'iki, natandukane n'ibibi. Umuntu wese avuga izina ry'uhoraho, umuntu wese avuga izina ry'Imana nakwiriye kugumana n'ibibi, akwiriye gutandukana n'ibibi. Ari abantu no munsi bitwa abakristo ariko barebye ubuzima babamo, urebye ibintu bakora niho bahizina yuko ari abakristo, kandi mwe nabo babujije abandi gukizwa, babereye ibizibizi bibuza abandi gukizwa. Aho ushobora kumubona avuga ngo hako nokizwa nkamera nkanaka, ago gakiza ndakihoreye murakaba mu mwebwe. Hari n'indi nyigisho yaje yemeza abantu ko arabakiranusi, kuba turabagororosi nivyo ivyo ndabihamya. Turabagororosi, twarogejwe na Kristo, twarogejwe n'amaraso ya Yesu, yaratwogeje rimwe rizima. Ariko burivuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nima wizera kuri umugororosi ariko ugakora ibyaha, ugakora ibibi, bisigura ngo kwizera kwawe urakwishe harya nyene. Nimumaze gukwica rero bisigura ngo nukira umukiranusi wewe ubwawe ukoze ibintu binyuranye n'ivyo wizera n'ivyo wemera. Numa umwana w'Imana wewe wakijijwe, genda nkuko bibereye abera, mugende nkuko bibereye abana b'Imana. Nimugende nk'abapagani ariko mugende nkuko bibereye abana b'Imana. Yango tandukana n'ibibi ukora ibyiza ubone kwamaho. Rijya jambo ryo muri Timoteyo rirakomeza riravuga ngo umuntu niyiyeza ngakitandukanya n'ibyo ngazaba igikoresho cyashizwe haruhande, cyashiriwe gukoreshwa iciza cyose. Par exemple murabona aka kantu, murabona ino jage iri hano, mukabona na kino gikombe. Buriya iyi jage yashiriweho gutanga cyane gufasha abantu na cyane bicubahiro kubaha amazi. Ariko rero hari ibindi bikombe, ntiwibaze ko muri iyi nzu hari kino kirahuri gusa, hariho n'ibikombe bya plastike. Ntiwibaze ngo hari bya plastike gusa, oya, hariho n'ikindi gikora muri toilette gusa, hariho kandi n'ikindi gikorera mu gikoni gusa, hariho n'ikindi gikorera mu cyumba gusa kidashobora kuza ahabona. Ariko umuntu niyiyeza azaba igikoresho cy'icubahiro cyashiriwe gukoreshwa iciza cyose. Ya umuntu rero yiyejeje akitandukanya n'ibibi arashobora kuba igikoresho cyiza Imana yasize haruhande kugira ngo ikoresherezemo iciza cyose. Ya ariko rero kubandanya ukora ibibi kwawe bizatuma ivy'Imana ipanga gukoresha ubuzima bwawe itabikorana nawe, ahubwo ibikorana n'undi muntu.
ibanga rero rya kane twarangirijeho twavuze ngo gukora ibyiza. Ahantu hose nutakora ibyiza ntuzakwemerwa. Urakeneye kwemerwa n'umugabo wawe, ukora ibyiza. Ukeneye kwemerwa n'umugore wawe, mugirire neza. Ukeneye kwemerwa muri ya societe, kora neza. Urakeneye promotion, ubundi promotion nta muntu bayiha, promotion umuntu arayiha. Ubundi ntabwo umuntu bamuduza umushahara, ahubwo umushahara niwe widuza bitewe n'ingene uriko wifata. Kora neza uzakwemerwa. Ibanga rero rya gatanu ngo rondera amahoro kugira ngo uyashikire. N'ubu umuntu arondera intambara, arondera ibireko, arondera impamvu zo gushwana n'abandi. Rondera amahoro kugira ngo kandi uyakurikire, kugira ngo kandi uyashikire. Umunyamahoro, hari umuntu ageze ahantu agasanga abantu banakumvikana bahuza, asiga bateranije. Hariho umuntu usanga atari umunyamahoro kandi umuntu atanga icyo afise. Wibuke ko amahoro ari cyamwa cya mwemu yera. Ntabwo ku muntu yavutse ubugira kabiri si ikintu arondera, ahubwo ni ikintu afise. Icyo ukeneye gusa no gusokorora icyo cyamwa hanze kugira ngo ayo mahoro abandi bantu bayakwamureho. Abapagani nibaza bakwamure ko amahoro, abantu nibaza bakubone ko amahoro. Ubundi umukristo ageze ahantu hari intambara yagombye kubangurukana. Ubundi umukristo ageze ahantu hari ibyago byagombye guhagarara, kubera umukristo n'umuco, kandi umuco n'umwiza ntibibana. Aho kimwe kiri ikindi kirahunga. Ubundi ahantu umuco ugeze umwiki wakagombye guhunga. Ahantu hageze amahoro, intambara, ibyago, ibibazo byakagombye kugira, byakagombye guhagarara. Rero amahoro, umukristo nakwiriye ko umuntu arondera ibintu birenze, akwiye kurondera ibintu bizana amahoro. Kubera hari ibintu umuntu arondera bikamuzanira intambara, bikamuzanira ibyago, bikamuzanira ibibazo. Ariko nukwiriye kuba muri abo, kwiye kuba mu bantu barondera ibintu bizana amahoro, atari bizana ibyago, ahubwo bizana amahoro ku buzima bwabo. Imana iguha umugisha. Ikindi kintu rero cya gatandatu ni ukwemera amajambo y'Imana. Kwemera amajambo y'Imana. Nagira ngo dusome mu gitabo cy'Imigani ibice byaho 4. Turabe igitabo cy'Imigani ibice 4 murongo wa 10. Imigani ibice 4 murongo wa 10 yavuga ngo, mwana wanje niwumve wemere amajambo yanje, niho imyaka yo kubaho kwawe izoba myinshi. Ngo mwana wanje niwumve kandi wemere amajambo yanje, ngo niho imyaka yo kubaho kwawe izaba myinshi. Aha yari Salomo umunyabwenge yariko arandika ano majambo y'Imana, avuga ngo mwana wanje, ese urakeneye kuramba, urakeneye kubaho, niwemere amajambo yanje. Aha ni Imana yari kiravuga bene data, iravuga ngo urakeneye kuramba mwana wanje, urakeneye kubaho mwana wanje, ngo niwemere amajambo yanje. Amajambo yanje uyemere, ntuyashire haruhande, ariko ugendere mu ijambo ryanje. Imana ibwira Yosuwa mu gice cya 1 umurongo wa 7 n'uwa 8, imubwira ngo ibiri mu byagezwe byanje, amajambo yanje ngo uzayagumemo, uyarimbure ngo ku murango, ngo no mwicoro Yosuwa, ngo niho ibyawe bizagenda neza, ngo niho uzagira amahirwe ku kintu uzakora cyose. Paul abwira Timoteyo ngo ibiri mu byagezwe n'iryo jambo nguhaye ngo urigumemwo, ngo kumurango no mwijoro, ngo kugira kuja imbere kwawe, ngo kuze kugaragarire bose. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo alebosate, uko wigwiza mu ijambo ry'Imana niko uriko wigwiza mu Imana. Uko wigwiza ijambo ry'Imana muri wewe niko uri kuragwiza umuco mu buzima bwawe, niko umwijima uhunga, niko satani ahunga. Iyo ijambo ry'Imana rigwiriye mu muntu, iri kama sutara deboria, rikagwira mu buzima bw'umuntu, bisigura ngo ni Imana igwiriye muri ubwo buzima bw'uwo muntu. Ni babandi rero baha ibyica ntihagire icyo bibagira, ni babandi uroga bikakugarukaho, ni babandi ubavumye wisanga uri kurabahezagira, ni babandi badahagarikwa, ni babandi bakuye mu kazi k'ibihumbi 50 baca basimbira mu kazi k'ibihumbi 500, ni babandi ubakuyeho umuntu yabafasha ubu bugururiye imiryango, haca haza abandi benshi bafasha ubuzima bw'uwo muntu. Mwe nabo ntibagirirwa nabi, mwe nabo umuroze umuroga kugira ngo apfe mwijoro, muri iryo joro amurozemo ngo apfiremo agapfamo wewe, kubera mwe nabo ntibagirirwa nabi. Oya, birivuze ngo mwana wanje amajambo yanje uzayagumemo, ngo niho imyaka yawe izagira ngizaba myinshi.
kandi abana b'Imana twabyawe n'ijambo ririho rikahoraho. Aho bivuga ngo byose bizakugwaho, ngo ariko ijambo rizakwamaho. Bisigura ngo umuntu yakiriye ijambo, yubase ku ijambo, yizera ijambo, ibindi byose bizavaho, ariko umuntu azabaho muri buno buzima ndetse n'inyuma ya buno buzima. Mugume ku ijambo, muryame ku ijambo, mwubake ku ijambo. Kuramba naho nyene bihagaze mu kuba ku ijambo, mu kuguma ku ijambo. Mwarahezagiwe cyane. Ivyo bintu bitandatu nubikoreraho, kuramba bizomatana nawe, ivyiza bizamatana nawe, iterambere no kururanirwa bizahinduka umugabane wawe. Warahezagiwe cyane. Mwibutsa kugira sabone canke subscribe, mwibutsa kugira partage ku bandi bantu, mwibutsa kugira like, mwibutsa no kugira commentaire mu gihe wobugize ikibazo canke ari ijambo ryakuzazaniye muri Bibiliya, wo vyandika muri commentaire amadukaza bategurira icigwa. Wifuza gusengerwa, WhatsApp yacu ni iyi +257 65 986 540. Imana iguha umugisha. Tugiye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, ndasenga uyu mwene data arifuza kuramba, ariko Satani yamuteze imitego yo gukora ibibi, ariko Satani yamukuye ku ijambo ryawe, ariko Satani yamuteje ingeso mbi ziriko ziratuma ubuzima bwe bugenda buyonga. Ariko ndamusengeye ingeso iyo ari yo yose yari iri ku buzima bwe, nimurekure maze abeho ubuzima bwiza, maze agere ku byiza wateguye ku buzima bwe. Abagwayi nibakire, abahoshe nibabohoke. Koraba sete ya makando, urakoze gutabaye kandi ubarengeye. Cyubahiro kikugarukeho n'amashimwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahezagiwe cyane.